mwese mwahisemwo televiziyo isanganiro ndabaramukije nonganda bahanikaze murano makuru twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira abatunze imiduga bavuga ko ikiringo catanzwe kugira ngo cimisi 6 cyo kwandikisha imodokari kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo kunwesha igitoro kwari gito hamwe n'ishirahamwe Atrabu rihurikiyemwo abunguruza amwo abantu n'ibintu mu Burundi bose basaba ko ico kiringo cyo kongerezwa urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isibe bumenyesha ko ubukene bw'uburaro bwiza burangwa muri site Matiazo muri commune Mubimbi province Bujumbura Bukizi Anise Nibaruta araza gutanga umuco murano makuru tugira tubashikiritse. Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru igikorwa cyo kwandikisha imiduga kugira abayitunze bazohabwe uburenganzira bwo kunwesha igitoro cakigwa neza n'abanyene iyo miduga ariko bakabona ko iyo ngingo itiyumviriwe ko neza n'uburongozi bw'ishirahamwe Sopebu rijejwe urudandazwa rw'igitoro bamwe muri bene izo modokari bakabona ko nk'utunze imodokari nyinshi ategerezwa kuzandikisha ku numero za telefone zingana n'igitigiri c'imodoka umuntu afise aho ni mu gihe hari n'abavuga ko n'abadafise amatelefone agezweho bita Android kandi ariyo asabwa kugira bandikwe inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga. Igikorwa cyo kwandikisha imodokari kugira bene zo bazoronka uburenganzira bwo guhabwa igitoro mu minsi iri imbere ngo nicoroshe nkuko bamwe mu bene imodokari babivuga kandundura nabadafisa akanya ko kuja mu bibanza vy'iyandikiro bakoresha telefone zabo ngendanwa zigezweho Android bidakunda ko biyandikisha bakoresheje umuhora wa internet. Bagerageje baraduha na application yuko tokwigira twenye tukavyigirira ariko ntizikunda kuri bose hariho bamwe bikunda hariho bamwe byana hama n'ubwoko bw'amatelefone amwe mengo bari bavuze kuri ku batunze nk'ama iPhone ko bidashoboka mwumva abo ni category imwe bivuyemo none abandi nabo bategera batunga cyo badafise izo za Android nabo urumva ni category ya kabiri ndivuyemo ico kintu cyo nibaza ko bazoca baciga bagitora inyishu munyu. Hari ibindi abatunze imodokari bashikiriza ko ari ntambamyi bibaza ingene ingenzi zirengana mu gihugu zizonyusha igitoro nk'abantu b'ingenzi badasanga banga mu Burundi izoce bigenda gute baje bazonywisha gute cyaye nk'umuntu ari kwarengana ava nka Kongo aje muri Tanzania aje kunywesha mu Burundi izoce bisabiki nibaza ko utuntu duto bazogenda batorera inyishu ofirame ziringene bizogenda biraguka ko mbere cyo bakemuye kizo cyane nuko essence yabonetse. Hari nabandi badashima gutanga amajwi bavuga ko batari kubandikisha imodokari zabo kubera impapuro z'izo modokari ziri mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara no mu biro vyemeza ko imodokari zikomeye contrôle technique mu gifaransa abimodokari zabo zikoteshejwe mu gihugu hagati bagasaba ko ikiringo cyo kwandikisha izo modokari cyo kongerezwa ico abandika izo modokari basaba banyenezo nuko buri modokari yandikwa ku nimero ya telefone ufise imodokari 10 agategerezwa kuzandikisha ku nimero 10 nyene. Ibibanza byo kwandikishirizamwo izo modokari bikaba biri mu Kanyosha kwishura shingiro rya Kanyosha ya gatatu kuri ETS Kamenge no ku kibuga kiri imbere y'ibiro vya zone Kinama. Ishirahamwe Atrabu rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi naryone ryakiriye neza iyo ngingo ngo kuko bizotuma igitoro kiboneka ku bwinshi nko mu myaka iheze bivugwa na Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru wa Atrabu avuga kandi ko abariko bandikisha imodokari no mwanya bariko basabwa impapuro nyinshi uko zataye igihe akabona ko bosabwa bike nk'imparati z'imodokari zabo kugira bandikwe. Charles Ntirampeba agasaba ko n'ikiringo cyo kwandikisha izo modokari cyo kongerezwa.
kuvuga twebwe mw'ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu mbere muri rusange no mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu inyishu yose yoza ishobora gutorera umuti ikibazo cy'ikena ry'ibitoro twe turayemera muri izo nyishu rero ishyirahamwe Sopebu risanzwe rijejwe kudandaza ibitoro ryaratwemereye yuko biciye mu buhinga bwa none kwandika abasanzwe bakoresha ibitoro ko tugiye kumbura ikibazo cyo gukena ry'ibitoro gishobora gutorerwa umuti nicyo gituma rero mubona twebwe nk'abasanzwe dukora muri iki gisata na twebwe nyene turiko turiyandikisha kugira ngo bishobore kukorosha akazi k'ishyirahamwe Sopebu. Intambamye zihari twebwe muri Atrabu twamaze kubwirwa nabo dusanzwe duserukira nuko impapuro zisabwa hasabwa impapuro nka zose z'imodokari mu gihe ugiye kuraba igihe tumaze tudakora novuga yuko muri iki gisata abasanzwe bakora mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu bamaze igihe kinini badakora ko bigoye rero kuri bamwe ko bari gushobora kubandanya bari impapuro batari ko barakora no kuvuga ubu rero ibitoro bigenda biraboneka buke buke bamwe n'abandi bari batanguye kwikazanura kugira bashobore kuri impapuro baciye baza rero bakavuga ko bagomba gushiramo impapuro zose zisabwa ku modoka ni nyinshi ufatiye ku rupapuro ndangamuduga carte rose ugafatira kuri contrôle technique urupapuro rujanye n'ubuhinga ukafatira kuri permis de transport ukaja ku byo muri mairie ivyo byose n'ukuri twebwe tubona umengo ni byinshi kumbure bofatira ku imparati y'imodoka babahije gufatira ku imparati nibaza ko ivyo byokorosha akazi kugira ngo dushobore twese kwiyandikisha nayo ubundi ubu muri uno mwanya mu gisata jewe mvugira sanzwe nkurikiyemo ndemeza neza yuko hariho imodoka nyinshi ubu zidafise ibyangombwa bitewe n'umwanya tumaze tutariko turakora hariho ibyangombwa bimwe byafatiriwe n'abakozi ba Amerika kubijanye n'amadeni ya biriya bita les frais de stationnement mbere na taxe municipale hari izindi ziri mu gipolisi kubera ama contravention no kuvuga rero twebwe abo dusanzwe duserukira twosaba ko bishobotse ko bashiramo imparati y'imodoka mu kurindira yuko ivyo byose bikwira atari uko ni hamwe ejo ubuhinga bushobora gutangura ugaca usanga hariho abantu badashobora kuronswa ibitoro kandi mu by'ukuri novuga ko amakosa atari bo yavuyeho ahanini. Makuru arabandanya urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isibe mu Burundi rumenyesha ko ubukene bw'uburaro bwiza muri site Matyazo muri komine Mutimbuzi Bukizi mu gihe hari ababa muri iyo site bidoze ko amahema yabo ariko arasaza urongoye ubwo rwego arahumuriza ko ico kibanza cahazimurirwa abo bantu kiriko kirategurwa muri site Gateri Uganda mu ntara ya Cibitoke. Anise Nibaruta hamenyesha ko hariho imiryango idosigara muri ico kibanza. Ivyo turazi yuko imiryango iri kuri site ya Gisagara muri komine Mubimbi ifise ikibazo c'uburaro ama rero dufatiye ku vyigwa vyakozwe na Ubuha harya ahantu hari kuja abantu bangana n'amajana 545 igihe twabashikanayo bari imiryango 1026 ariko aho imvura y'agatasi iziriye hariho umuryango umwe wagiye ubu rero hasigaye imiryango 1025 yose rero muri iyo si yose ifise uburaro bushemeye kuko muri abo harimo imiryango ishika amajana 430 itaronkejwe amahema niyo bose babamwo ariko barigwanye ko bararondera ingene bahaba tukaba ubu turiko turihutira cyane iyo bazoja kuko harya ahantu murumvise yuko uyu munsi dufiseyo imiryango 1025 ku majana 545 bigomberwa ko bahaba hariho rero imiryango irengako tuzoca rero dutangurira kuri iyo miryango irengako tuyijane kuri site nshasha twatoye muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke ni site ya Gateri ni site nininya ifise amahegitare 30 ubu rero tukaba turi mu bikorwa byo gutunganya iyo site
umushikiranganje mu vyajeje harimwo intwaro yo hagati yarasavye mugenzi we ikigega ca leta uburyo bwo kugira ngo ibikorwa vyibanze bikogwe yarabumuhaye yamuhaye uburyo bungana umuriyaridi ni miliyoni amajana 380 zirenga gatoya mu mafaranga y'amarundi. Muri ayo rero harimwo ayamaze kuba ari karakora akoreshwa na Obuha iriko ica ibarabara isubiramwo ibarabara riva ku ikaburimbi ibarabara ry'igihugu rigira gatanu rija mu Cibitoke kugira ngo tuzoshobore gushikana yabo bantu mbere n'abagira neza bazoza kudufasha bazoze bashobora kuronka aho baca. Rero bazoca rero bahejeje iryo barabara ry'ibirometero 3 bazoca badufasha kuringaniza ico kibanza hanyuma bace Obuha bakorana n'ubuyobozi bukuru bujejwe gutunganya amatongo Direction Générale de l'Aménagement du Territoire nabo rero bace batangura guca amaparcelle kuko ivyigwa byo muri ubwo buyobozi bukuru utwereka yuko mu Gateri hazobayo imiryango amajana 816 harimwo ikibanza c'isoko hari ikibanza c'amashure hariho n'ikibanza cyo kwa muganga. Abo rero bazojayo amajana 816 bazoba ari babandi barenga ko mu bimbi byumvikane ko mu bimbi nayo nyene tutazoyiheba hariho bakeya bazosigarayo hanyuma zoca twihutira kandi kutwara abasigaye mu Gatumba. Hari abasigaye mu Gatumba ugiyeyo urasanga mbere n'abakiri hajya kuri kiya kibuga cyo kuri zone Gatumba abandi barasubiye mu mihana aho bishoboka ariko bose tubafise ku ntonde tuzobatwara. Kiya kibazo rero c'abanyagatumba cerekeye imiryango irenga gatoya ibihumbi 2200 umva n'abantu benshi kandi n'igikorwa kinininya nivyasaba yuko turondera site ahandi naho nyene tuzoyirondera. Nta sango notanga ubu munsi kuko ibikorwa bikorwa n'ibisata bitandukanye twebwe tugira ico twita coordination. Ari makuru tuyarangirize mu yavugwa mu makungu shiramo ry'ibihugu gishinze guteza imbere ururimi rw'igifaransa ryasubije igihugu ca Guinea mu muryango. Amakuru dukesha urubuga rwa RFI avuga ko Guinea cece hagaritswe muri uwo muryango kwera imvo zo guharika ubutegetsi hari haheze imyaka 3. Inkuru tubaza Omer Ndowayo. En levant ces sanctions, l'OIF dit exprimer sa solidarité avec le pays. Elle maintient toutefois 3 autres États hors du club des pays francophones. Bihagarika ibihano ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa OIF ryerekana ko riraje ishinga n'ivyo kunagura ivyo gufatana mu nda n'igihugu ca Guinea. Iryo shirahamwe ariko ntiryashoboye gutezurira ibindi bihugu bitatu Mali, Niger na Burkina Faso bisanzwe bitwawe mu buryo bwo guhirika ubutegetsi kuko none Guinea co catezuriwe. Umuvugizi wa leta y'ico gihugu asigura ko igihugu ca Guinea cateye intambwe kigana ko gukurikiza ibwirizwa nshingiro. Avuga ati igihugu ca Guinea nticashatse gukomeza ingingo gifata mu kwerekana ko zoba ntabanduka cahisemwe ahubwo inzira yo kuja inama n'ingingo. Rero carateye intambwe cyane cyane biciye ku mukuru w'igihugu na leta rongoye ivyatumye ibibazo byose vyadutse bironka inyishu zirama. Kubwo no mumenyesha makuru igikorwa cha OIF cyo gucungera gituma ibinyamakuru bitezurirwa n'ubwigenge ku bantu bose. Avuga ati amakenga yanje yobaye kwigaruka rya OIF ryofasha mu kwemeza ivyabaye mu gihugu nk'ihagarikwa ry'abana bariya. Ko bwanje mbona bitanga icizere kubona iryo shirahamwe rigarutse rigafata ingingo yo gushigikira igihugu kugerageza gusohoka muri no ntwaro mfata kibanza. Igihugu ca Guinea cyatangaje amatora mu mwaka wa 2025 ariko nticatanga umuco ibitangaza imigwi mwimwe n'amashirahamwe yigenga bagiriza leta guhungabanya ubwigenge bwo kumenyesha makuru hamwe no kuburagiza abatavuga rumwe nayo bahungiye mu mahanga. Umwe muri bavuga ati ubutumwa OIF itanze ku isi yose nubwo kwerekana ko umushinge w'ubwigenge ibijanye n'agateka hamwe n'ubutungane ari ibintu bikurikira ibibazo bijanye n'ubutunzi. Ishirahamwe OIF risanzwe rifise intumbero yo kumenyesha ururimi rw'igifaransa no gukomeza imigenderanire mu bijanye n'ubutunzi rigamije gukomeza igihugu ca Guinea mu bijanye n'agateka hamwe n'ubwigenge. Les coopérations économiques relèvent toutefois la nécessité pour la Guinée de poursuivre ses efforts sur le volet des droits et des libertés.
akaba ari kuri iyo nkuru yo mu makungu duciye turangiriza ko hano makuru twe twabateguriye ndabashimire mwese mwayakurikiranye.